ndabona mukije abakunzi ba Kazo TV kaze mu kiganiro Fedamo muri kumwe na jewe Arlette Mugisha nkuko vyama uno munsi ndi kumwe n'umutumire atesa cyane abantu benshi bakunze yaciye mu binyamakuru bitandukanye mu bimenyesha makuru bitandukanye yagiye agaruka kenshi bivanye novuga ni na titre yiwe ni nico yabaye ku gihugu hano mu gihugu cacu ubona simundi ni Miss Kelly Ngaruko yabaye Miss mu mwaka wa 2022 ariko nongere ko nakandi kantu ubu tukaba tumuzi nk'umwigeme w'umujene entrepreneur akomeye cyane ngaha mu Burundi ateza ndabikaze karibu cyane muri Kazo Company yabazaniye Kazo Makeup tafise service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafise imanza, amadotes, amamariage. Karibu cyane dukorera mu nyubako y'ingaha kuri Avenue du Marché anye ibuilding yitwa Central Building Matazira kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha amashaka kutwandikira ashaka kubasanga muhira ego karibu cyane uryoherwe. Kazo TV urakoze cyane ego ndaho naho nanje meze neza umota neza natwe ta urakoze cyane ku bantu batabizi neza Kelly ni umuntu yakoze ubuhinga butangaje reka ndavyituko kuko je sinarimenye nzimura abakobwa babiri mukora muri domaine y'ibintu byo gukora guhingura ama parfait ngaha mu Burundi bakiri batoyi yego ni ibintu byantangaje ngene vuga ati nibaze ko tuzakuganira ko vyinshi Kelly uri reka duhere kuri Miss warabaye Miss mu mwaka wa 2022 ego muri Miss turazi muca mu bintu byinshi mwaragiye murigishwa mugira ibiki n'ibiki ariko mu Miss iheze twarumvise hari abavuga ngo muri bajya abajaji hariho bamwe bagireke barondera abakobwa genre bakagira ibintu by'amabizima n'ibiki kugira ngo babaye ama place n'ibiki n'ibiki byarakubaye ko cyane aho ubudozi byumva oya deja n'ubwa mbere ndavyumvise nawe namaze hari oya ndayakurikira kandi ndayariko ahubona mugabo bwa mbere numvise ibyo by'abajuje baba barakoranye n'abakobwa bari muri team yo gutegura Miss Burundi mu bisanzwe abari muri team en général c'est-à-dire kuva bayitegura bari mu communication bari sindumva ibintu by'uko ngo bakorana ngo n'abakobwa ngo kugira ngo basota kukubabiza bacanke ngo kugira peut-être baronke ibyo bibanza kandi ndashimana yuko bitwa byaranshiki en tout cas n'ubuntu uko ndamaze kubyumva mu bindi bihugu mais heureuse ntibyanshikiye kandi ndashima ko atahandi nawe bwavyumva et surtout nk'umuntu yabibayemwo kuba bitari bwanje mu matwi déjà je me dis que hari de fortes chances yuko ce soit faux wavuze yuko ari ibintu bikunda kuba no mu bindi bihugu horo byumva peut-être je nabivuze kubera nabibonye bafite hari abavuze bamwe sinkeneye kumugaruka ko umuntu sinza kumuvuga umuga hari abatangiye yuko bavuga yuko azoca bagira Miss exactement canke utabigize ndagukuramwo mihiganwa n'ibindi ntavyo nabwumve vraiment nk'aba nk'umuntu yaciye muri Miss urazi ni parcours ibigoye mufashe novuga engagement ibikomeye cyane ubuzi muri societe biba bigoye ko bakwakira n'ibiki nk'umuntu wabaye muri waciye muri iyo parcours nk'umwigeme bari karadukurikira no munsi ibyo bintu byabaye ko nka wowe Miss byabaye ko déjà nimba by'ukuri byaramubaye ko je suis icambere no ku Jean Baptiste et je suis vraiment désolée
no musaba ikigongwe de la part de toute la société yuko kuba comment dire mu cyongereza avuga ngo we failed that woman. Donc twese turi responsable yuko ikintu nk'ico coba carabaye hanyuma kikarengana atana kimwe gikozweko kandi atani ubutungane bwinjiwemo. Donc ndashaka kumusaba ikigongwe nimba vyuko byarabaye umusaba ikigongwe c'uwo muntu ca organisation yose ko peut-être atumvise ari novuga safe kuza kubivuga ko peut-être atahantu yashoboye kwitwara, peut-être yarashoboye kubikubwira canke wabisomye ahantu arashobora kwiexprima muga ntiyexprime ku bantu bafise pouvoir yo kubihagarika no guhana abakoze ibintu nk'ivyo. Donc je m'excuse de la part de twese twari tumuri iruhande. Bon, sinzi ko ari muri promotion yanyu uko biri kose nanjye nabisomye ku magazine mbese gusanga aba atari ibyo Imana ishimwe kuko ni inkuru yabibabaje cyane gose kandi naho nimba ari ibyo ndashaka kumuha pole ahari kuko nibasika ibintu bigoye cyane kubamo kandi bibabaje surtout ko atashoboye kubivuga ku ma autorité ashobora kugira ico akoze si encore il y en a muri Miss Burundi hajya iyo muri yo muba muhura n'abantu benshi batandukanye surtout nkaho wari wabaye Miss guhura n'abantu mwagenda kuganira ibintu bya amadiri gusinya amakontra n'amabanki kanaka canke niki nta bantu b'abagabo mwahura nabo gasanga barakurengereye muri rusange mvuga mbabirira amatwi cyane directement n'akazi non nibaze yuko nk'umwigeme nawe uragira ubwenge deja ku bintu nk'ivyo onye tu ne dois pas y aller seul ugenda uri accompagné ufise une équipe ufise au moins umuntu umwe canke babiri muba muri kumwe ce qui rend très difficile yuko umuntu yogira amafopa nk'ayo onye surtout quand il y a des témoins ibintu bishobora kumaramaza cane. Donc nohimiriza n'abandi bigeme bose bakiri bato yuko iyo bari mu kazi kandi bazi ko nous sommes dans une société itorohereza imisi yose umwigeme gufata les précautions zikenewe ntugende wenyene raba abashobora kuguherekeza nubwo mutamukorana mu kazi akaba ari umugenzi wizeye canke uwo muvukana mujane hanyuma we ugabanye l'opportunité yuko uyo muntu yoshobora gukorera ikibi kuko ntibiri buhinduke ejo canke hirya y'ejo ariko j'espère que c'est un processus tuzobona la société igenda yiyameliora. Amatentative yaraba mugabo wavuga ati ndi mu kazi kanje mugapana mu bijanye n'akazi c'est-à-dire turi mu bintu mu bikorwa by'akazi mu bikorwa bijanye n'abonye amadérapage kuko deja nta naimwe n'abandi jenyene iyo ni précaution nafashe kuva nkiba Miss juste kubera ko j'avais des résultats à obtenir n'afise ibintu niyemeje gukora kandi sinashaka kwipermettre yuko umuntu afise de mauvaises intentions agabanya vitesse yanje. J'avais besoin de résultats, donc muri no mwanya ko nefise umwaka umwe gusa sinashobora guhindura abantu bose mu mwaka umwe abantu bose tuzohura. Donc nashiye mfata ama précaution yanje kugira je shike vuba ko nkeneye hanyuma aho mvuze ko d'autres dérapages ushobora kuba jarabaye yari ibintu bitajanye n'akazi nk'uko woba uri muri evenement y'abandi canke uri mw'ibarabara bisanzwe canke mu rubanza hama hari amajambo aterwa muga nta muntu yoba yarantesheje akazi yego. nkunze kumva bavuga ngo iyo hajya muri rya periode muba muri aba Miss ngo kirazira yuko umukobwa agendana n'umuhungu wewe ujya nk'akabazo waciye wihebera umukara deja ntibibujijwe ariko ntibibujijwe kuba marié oya ntibibujijwe kuba ufise une relation muga birabujijwe ko ukora ubukwe uri ukiri Miss. Donc ubu buhindukitse Mrs ntuzo ukiri Miss. Donc ico onye urashaka kwihangana ukarindira umwaka umwe wawe ugahera hanyuma mukakora urubanza mwe mukeneye gukora sinon si ibintu bibujijwe. Donc kuba kwimahya canke gutwara imbana
nimba atari banga uba Miss wari muri relation canke ntiwari uyizi? oya heureusement je no ntibyanangoye ntayo nayo isanzwe mwo nta niyo nabaye mundi muri Miss iyo wari kuyirimwo waca umuheba canke mwari kuguma sinzi honnêtement sinzi bivana n'amakaractère hari abantu baba bashobora kuba patient hari n'abandi bideranja rwose ugasanga mushe mutangura kuguma mushwana kubera uno munsi ndi Gitega hanyuma ndagarutse no finalement ngo tufise activité hariya ça peut être facilement lourd ku muntu ou mon partenaire kuko wewe si wege kwa Miss donc ni engagement yiwawe amwa yuko mwabivuganye imbere niramuka ndonsa amahigwe tuzofashanya gutya na gutya muri periode wamaze uri Miss mbese niyo titre nuno musinira kuvako je biranangora kenshi kuguhamagara ngo keri namavuga ngo Miss bizoza no ngana nashitse ngo Miss ari ngo Miss inde muri iyo parcours yawe y'ubuzima waciyemo niki kintu coba caragushikiye kubera ko warose iyo titre yo kwitwa Miss ukumva mu mutima wawe ati ndabaye shoke bro ko kinagiye muri bino bintu ikintu cambaye ko nkumva ndagize ama regret sinibaza ko yoba ari ikintu singulier mugani yaza yuko c'est une accumulation aho ego uzi ko ugiye guserva ugiye gufasha abandi kandi ugiye kubitangira mugandi yuka vers la fin yo kuba Miss narumva biremereye ibintu byose c'est toujours pour les autres ni toujours kwihanganya c'est toujours kuba présent c'est toujours gutanga les résultats nta na kimwe cawewe c'est comment dire il n'y a pas ngo ta santé tes intérêts tes rêves non c'est wewe tout simplement urafudika ukumva yuko c'est pour les autres et à la fin donc yukuba Miss urumva t'as tout fait pour les autres c'est-à-dire que vraiment tu n'as rien fait pour toi il faut reconstruire de kuva kuri zero donc nibaza ko ico kintu ico gishobora kuba kigoye gatoya muga sinovuga ngo je regrette kuko ça reste quand même un privilège kuronka opportunité yo guserva kuri iyo niveau donc ego umaze kuva 2022 iheze ukaja mu wundi mwaka utakiri Miss byarakoroheye gusubira kwiyadapta kuja mu buzima busanzwe genre usubiye ko wa wundi wa kera wari utari Miss kuko Miss mufise ibintu byinshi uri sanse kudakora kirazira ko buja ahantu hari abantu benshi udafise autorisation biki n'ibiki byose alors yumvise gutu hari ibyanyoroheye hari n'ibyangoye ibyanyoroheye nk'ibyo by'ahantu deja urumva une certaine pression igabanuka ntiwirirwa muri Twitter ntiwirirwa ku ma media buri mwanya ikintu cyose ariko barakidesemina mbe yavuze iki yumvira gutya yambaye gutya ihereni kuko atahinduye yantabi none yambaye ihereni ibintu nk'ibyo ibintu byoroshe gusiga inyuma icari kigoye peut-être c'était plus côté professionnel kubera ko nkuko nabwiye ni umara umwaka wose ibintu byose c'est pour les autres hanyuma dès que uhejeje il faut vraiment repartir de zéro il faut refaire les fondations donc ico nico navuga ko cari challenge mu kuva mu wa Miss hanyuma umuntu agasubira agashira ordre mu byakora hanyuma ukazura nasigura igituma muri CV hariho un vide kuko avant yo kuba Miss hajya sinakora cyane mu bintu bya communauté développement communautaire j'étais développeur logiciel j'étais dans la technologie et les mathématiques donc haracaba ikintu c'ikivide ca none habaye nabaye Miss kandi donc c'est même pas question yuko umuntu abaza des questions mugumva muri yo domaine n'ahantu mwama murinda kuba à jour n'ama technologie mashasha ama façon de programmer mashasha ama pratique mashasha donc uba uri inyuma cyane par rapport y'ivyo
yego muri famiye yawe Aha. twarabonye bagushigikira abavyeyi bawe ubaye Miss muri projet zawe wari watanze muri Miss Burundi baragufashije naho nyene kugira twabibonye bagushigikira canke hari impanuro baguha canke nyene vyari vya bijya nyene baravuga ati dufise umwana witwa Miss nake si barampaye impanuro hari umunsi bigeze no kumperekeza twageze ku lancer le programme mu Kirundo baramperekeza urabona ko ibintu byagenze neza c'était des choses encore très impressionnantes pour moi c'était très nouveau hanyuma kuba sûr ko ibintu nabikoze muri ordre na protocole yo kuko ukiri muto ubona l'objectif nuko bijya bishika kumusanga ari amaprotocole wumva d'abord urinda kwegera gouverneur hari bagushikiriza utwaye commune hanyuma hari ukungena ibintu bikorwa hama iyo ubirenze ko ugasanga ubiteje ibibazo bidakenewe donc bakakugarura nti hari ukuntu ibintu bikorwa donc naronse quand même des conseils kandi igihe bashobora kuhaba bahabaye donc nibyo quand même ndabishima cyane kugira tuve kuri ino sije yacu y'ivya Miss no musi hariho abajene benshi b'abakobwa surtout que mu Burundi ubunye sava tuko turabitahura kumva Miss ubu turabitahura mu bisanzwe ariko hariho abavyeyi benshi batigera bashigikira umwana simvuge kuba Miss gusa mu mpano nyinshi baba bafise mu buzima busanzwe so tugasanga nk'umuntu araririmba mu muryango we bakabona umengo uwo mwana yarasaze canke iki ugasanga afise impano yo gucapa par exemple canke yo gukora ama parfum nkawe umbwa ntaronke support y'abavyeyi nkuko bikwiye ariko wowe uvuze yuko abavyeyi bawe bagufashije uno musi abavyeyi baba badafasha abana babo nk'umuntu wewe uvuga ati no musi ndabikoko nesa nkumva birandyoheye ni ihe mpanuro bo baha mu busanzwe alors umuntu ubona byagufashije wewe jewe sinzi ko noha impanuro umuvyeyi ariko noha impanuro uwo mwigeme nubwo abavyeyi banje babaye présence nibaza yuko ari ibintu bamye bashigikira shaka kumwakoraje mu peu importe talent afise yuko ni responsabilité yiwe yo kuyifurura ni responsabilité yiwe yo kuyigeza aho ashaka kwigera kandi akagerageza kubikora avec autant de sagesse que possible nturi oblige kurwana n'abavyeyi nturi oblige guteraterana amajambo gerageza utahure umuvyeyi aho ushobora kugeza nimba ashaka ko wiga ayo mashuri yiga amashuri carimwe uko ufurira iyo talent yawe ariko c'est ta responsabilité personne n'a la responsabilité vraiment yo kugushigikira canke ngo yo kukonkuraja ngo canke ngo yo kugushigeza aho urinda kugera niwahagera kumwe ngo babona abavyeyi banje baryohewe nabone abavyeyi babo bazoryoherwa nta na rimwe si kenshi bitangura umuvyeyi agushigikiye na gato donc ku bavyeyi impanuro nibaza ko yova ku wundi muvyeyi je sindaba umuvyeyi ngo ntahura ivyo ukungene nabo baba bafise ku mwana nibaza canke ku mwigeme ume mu wundi muhungu w'umujene wese ni gutahura ko c'est ta responsabilité nuzovuga ngo sinagishitse ko gukora ngo mama canke ngo papa ngo ntiyaranshirikiye c'est ta responsabilité niba nayo ibishize mu mutima wiwawe izo bibaza wewe wenyene mugana ko karongereza kasha ugufasha tout comme merci imana nta kimwe igira waza uronse abavyeyi batagushikira quelque part ça comment dire ça fortifie ton caractère ukamenya ni ibintu ngira njemwo ça va me coûter kandi je dois être vraiment dans l'excellence kugiye sinze maramara ari je navyitwayemwe quelque part ya 12 niveau urinda kubikorerako nk'ubunye umwana wawe ashatse kuba Miss wamwemerera cyane sinibaza ko nomwankira canke ngo sinzi ko je nomuhuruhusha upa mugani nogerageza kumva ma raison derrière hanyuma nkamubwira ni soit prêt à payer le prix kuko c'est pas une couronne iremurutse muga aho tushobora kugushigikira tuzogushigikira tukeneye kugusengera tuzogusengera hanyuma juste umenye ikigutwaye kandi umenye nimba ujanye n'Imana by'ukuri muri ibyo bintu
aha uravuye muri Miss Burundi uraje tukubona ubaye umuntu w'umu entrepreneur akomeye cyane urakoze kuvuga ngo akomeye cyane yes akomeye nakubwiye jenzi babiri bakora nk'ivyo ukora ngaha baba jeune wari ide yo gukora amaparfum wari wifise avant kuba Miss canke wayigize après nayigize avant nkiri umunyeshuri muri université donc nariga nkakora uburyo bujobe bw'aba étudiant hama umunsi umwe ndiyumvira none nanje nta kintu ushobora guterera qu'est-ce que je pourrais créer moi aussi hama uko niko de fil en aiguille nuko iyo ide yaje kuva warayakora amaparfum ego donc nari maze byaciye biba opportunité yo kubigeza kure ego kuko quand même naronse une plateforme ntari mfise avant kuba Miss donc abantu benshi bari bazi Miss Kelinga huko hama ceba une plateforme novuga nini nibaza yuko yari kumfata umwanya yo kubuildinga iyo ntagiriye opportunité ya Miss nk'umukobwa usanzwe ukora ivyo ni igikorwa mukora nibaze bibasaba force nini kubera kuronka des produits mukoresha ibiki n'ibiki bigura gusaba kugenda kuzirondera no kugira iki est-ce genre ubigendamwo gute kugira ngo no musi nk'abandi bigeme bari baradukurikirana bashaka kuba wumva ati nanje ndashaka gukora ikintu mugabo ugasanga aguma yikengera nyine kubera ko wewe ubigenza gute la force kugira ngo ibintu byawe bigeraho bigeze kuko uno musi uriko uratera imbere iri mu mapaka yawe ubasigaye aboneka ahantu hatandukanye ubigenza gute alors je nibaza yuko ku kintu nimba ari afise ikibazo ca estime de soi ico ni gitoyi cane nibaza yuko il faut te lancer nta kundi il faut te lancer le parcours mu entrepreneur si parcours yoroshe ariko iraryoshe ko uriga cane narakoze dans différentes entreprises sindahura n'ama challenge asa nayo muri entrepreneur kandi sindagira une satisfaction ingana nk'iyo ndonka muri entrepreneur donc c'est pas facile mais ça en vaut la peine en fait donc peu importe domaine ashaka kujamo abishemo ubwenge abishemo umutima hanyuma comment dire agire priorité yo kwiga ibintu byose kweshuwa kubishobora ni opportunité yo kwiga rondera n'ibita guma wiga kuko c'est challengeant d'être entrepreneur très challengeant muga ça en vaut la peine domaine ya kenshi abakobwa baba bari muri bikorera ibyabo muri rusange ngaha mu Burundi société y'u Burundi rafise kubafata c'est-à-dire genre ugasanga nk'ubu nk'umukobwa warirondereye uratera imbere baje batangura kuvuga afise nakaramushigike ari kigabi nyuma canke ujya mukobwa ntazokubaho umugabo kubera ibintu nk'ivyo uhora uvyumva nawe wowe muri société bagufata gute alors je sinzi ko hari ikintu cahindutse cyane muri société canke nuko atanivyo ndanamenya c'est une bonne question je mbona gute muri société sigira nta nimwe ndabibaza uzabibaza mu bana yesa ko uko uri développer muri entrepreneur c'est-à-dire que c'est une petite entreprise n'est-ce que tu as n'umwanya wo kumenya ibyo bakuvuga buriya abantu nibo baba batekereza ibyo ubona uwo mwanya deja ufise ama challenge menshi mu mutwe kugerageza guresolve kugira de 1 equipe ya wihembe amaproduit bamenyekane ibintu bigende neza kandi dans une économie qui n'est pas aussi simple donc ngira sindongwanya kumenya icabandi banyumvirako ne kuri ico ngo abakobwa cyo yumvira ko ngumva gafise umusponsor par exemple je pense que avec umwanya birateba bikibonekeza si c'est vrai ou si c'est faux au fur et à mesure en fait amajambo ntazobura mais le temps ico ndayikundira yamayerekana vy'ukuri où est la vérité donc n'undi mwigeme ibyo ariko birabako bakamuvuga ngo n'abagabo akaba atari ivyo nabiha umwanya le résultat parlera de lui-même en fait umaze imyaka igira 3
oya ugira umare imyaka ibiri utari iminsi wanatanguye ego. kuransa projet yawe uri kuranaba aho watanguriye uno musi naho ugeze ubona nayahe ama challenge waciyemwo kugira ngo ugere aho ugeze uno musi ushobora kuba amaproduit yawe tugenda ku isoko tukayabona uko biri sinzi ko noyavuga nk'imwe chaque jour est un nouveau challenge nshasha je pense que nyene ni ibintu byinshi gose ibintu byinshi sinomenya aho ndabihera naho ndabihereza ibiri essentiel by'akazi mushobora gusanga uhuriramo n'abandi ashaka kuba badukurikirana no munsi akumva nawe yaciye muri ico kintu akumva ati ubuzima burahagaze ndahevye umugambi wanje nimba ari umu entrepreneur nibaza ko ikintu peut-être ashobora kuba yaragize nimba akorera mu bintu byo guhingura akaba yarabugize nk'amasosiyete ya matière première ukungene ashika kubitransporta etc hari hayo dukura hano hari dukura hanze y'igihugu donc birasa uronka umwanya wo kuvyiga kuko si ibintu mwiga mu ishuri kungene ngo bigenda opera ntibasigurira mu ishure donc tu apprends vraiment sur le tas ico nico cambere c'aba entrepreneur ica kabiri comprendre le marché kuko on a tous vraiment de bonnes idées mais c'est pas toujours kungene dutahura marché kungene uyi présente aux gens donc nico je suis sûr que hari entrepreneur benshi baramaze kugicamwo et tu dois faire vraiment urinda kugerageza ibintu bitandukanye kugira utore ton marché ni langage batahura hanyuma ikindi kintu ku mu entrepreneur nibaza yuko kuronka une entreprise ou un business en bonne santé c'est plus difficile qu'on le croit donc usanga hari amadepense atandukanye cyangwa kubwira ngo umva ngo kiraguke umwe wese afise conseil yo kuguha yuko ngene ukwiye gukora business zimwe ushobora kuzifata izindi ukabura yindiriye aho ugeza ufata bivanye naho nawe ugeze kuko bashobora kuguha na conseil nziza cyane umuga kuko ugeza gutahuruka ikanka kwinjira donc avoir une entreprise en bonne santé c'est challengeant mais c'est possible donc naho nshobora guhumuriza undi mu entrepreneur hanyuma ku bataraja muri entrepreneuriat bakaba bakora par exemple ndashaka kubankuraja bitegure autant que possible hanyuma babe comment dire ntibatwagwe nibi bagomba ku ma réseaux sociaux c'est-à-dire ajya mu vidéo bagomba kumvisha yuko l'entrepreneuriat c'est le seul moyen à je ne sais quoi pour atteindre tes rêves ou tes objectifs. Sache pourquoi tu es en train d'être entrepreneur et le prix que ça va te coûter hanyuma écoute vas-y nuko ishaka kudécourager umuntu n'umwe ndashaka ahubwo kubankuraja kuko dans tous les cas tu apprends. ndiko ndakumviriza uko wagiye utuyagira ufise amabanga menshi mu mico y'abarundi turazi yuko genre umwana w'umwigeme aba afise ibintu byinshi byo gukora muhira nturagira amahayaje baba bakeneye kubona keri uwariwe umwana w'umukobwa dufise muhira genre gukora imirimo yo mu rugo reka mvuge gutyo mu Kirundi ufise entreprise yawe utegerezwa gukurikirana irimwo abakozi baba bari kuri charge yiwawe urafise umukope ivyo ntavyo ni ishuri biri fier nawe c'est la fierté kubera dufise abariko barakurikira de un peu partout nimba hari ikintu ca côté relationnel ni baskata ibintu dusangiye na public nibwo nko ushaka ko ndakuganiriza kuri ivyo ndashaka kuza kukuganiriza hors camera akaba kumviriza hari amenye yuko atemewe muga ninamara kugira amaheyaje kubanza bwa ko mfise nyuma ya maheyaje oya kuko numva na leta izo bimuzi ubunye urumva ni umwanya n'umwanya marashobora kugera no nico gituma ndashaka kumuvuga uko biri kose quand le temps vraiment nagira ubuntu nkaba madame quelqu'un abantu bose bibaza babizi ati ubu ndamugumije akaba canke navyo akunda oya niyaba anahari canke ari mu nzira
ntawe uhari rero ntawe uhari qui sait on sait pas ndabizi vraiment okay urumva ufise amabanga menshi atandukanye ariko navuga nk'umwana w'umwigeme ubijera gute kugira ngo wa mwana akiri umwana wo mu nzu keri bamubone kuko navuze umuco w'ikirundi urafise ukuntu umwana w'umukobwa aba ategerezwa kuba mu muryango we canke muri societe hama ukongera ukaja no ku kazi kaba keri nyene afise entreprise yiwe agera afise n'abantu bigenza gute nibaza ko je fais plein d'erreurs sinibaza yuko ngo ndabimetrize ngo canke ngo nzi kugira ngo balance canke bavuga gute équilibre nibaza yuko hari amamanquement menshi ngira bivanye na periode aho periode umwanya wanje wose ndawushira mu kazi muhira ntibanambone bidoga kandi nkabibona yuko nande sindiko ndahaba tuko mpari n'igihe usanga mba ndi muhira cyane hanyuma nkabona ko ku kazi biriko biragenda buhoro donc vraiment sinokubesha ngo ndazikugira équilibre ni ibintu nkiciga nanje kandi c'est sûr que bifrustra benshi birafrustra imuhira birafrustra des fois abo dukorana mais voilà buhoro buhoro ndiko ndabikuriramo nkateba nkatora nti okay iyi équilibre nzogerageza gutya hanyuma ngerageze gutya kamsa umuntu yavance atari comment dire ari équilibre ndakunze kumva bavuga kenshi ngo ba jeune fille baba entrepreneuse ngo iyo bari bafise nyene nk'imigambi yabo barangura abantu b'abakobwa ngo abahungu barabatinya kubaprosha genre nivyo si wa muri iyo secteur nawe urabizi sinomenya kukubona ubwoba mu maso y'umugabo cyangwa umuhungu urabibona utegereza genre ushobora gusanga utabona baza kukuvugisha wowe canke bakurondereke ya mukopine wanje canke iki nabonye bubahuka ahubwo bakwiye kuza baratinya bakwiye ubwoba bakwiye vraiment kwisubira ko hama bakiyegeranya ubu vraiment barubahuka rwose birateye isoni birateye isoni abantu mwubahuka misi wacu no shame none whatsoever hakwiye kugira n'agasheme gakeyi vraiment donc sindabona ngo abagabo ngo batinya ngo bakobwa kubera ivyo kandi niyaza ko nimba bahari nabo bafise igituma babatinya peut-être c'est le caractère bavuga nti uyu muntu peut-être c'est un caractère il est trop fort cyangwa afite trop de confiance en soi cyangwa ça peut être amafaranga nka kumwe bamwe baravuga ngo umva yaronse amafaranga yiwe bikaca yumva umengo peut-être sinzoba nkimubereye wa muntu providingira amapara ashobora kuza kwinshi mugani yaza ko umwe wese n'Imana yamuremeye barashobora kubivugana hanyuma bagatora solution wowe uno ufise entreprise yawe genre ujera winjiza amahera yiwawe ku giti cyawe nka kedi haje umwana w'umuhungu mutari kurira bimwe muri côté finance uwo mwemere ego sinibaza ko icuno uraba icambere uraba mu mutwe wiwe est-ce que hariko harevolue canke hariko aratera gusubiza inyuma donc ubonye ko ari umuntu mu vyiyumviro ageze kure umwanya n'umwanya uzobona ariko aratera imbere mugo uravye umuntu kevolue ivyiyumviro afise ugasanganisha uyu muntu akantera asubiza inyuma ahubwo byogora ko duhuza donc sinibaza ko ari question forcément ngo ya quantité y'ama bien afise donc c'est vrai ko yofise au moins ubwo bwenge bwo kwiyumvira ati abafise ego hariho ubwenge hariho ama action ubona ko ariko arafata urabona ukungene we yanvestisa muri we no mu byo akora donc urashobora guprediza ko umuntu ariko arevolua nubwo muraba ameza ngaho urabona ko ariko arevolua donc umwe wese Imana imuha gutangura ahantu hatandukanye n'uwundi umwe ashobora gutangura kuri 2 uwundi akatangura kuri 0 muga avec la mentalité utera wevolua cyangwa usubira inyuma donc urashobora kubona rapidement umuntu ni uyu muntu agira nsubiza inyuma mu vyiyumviro canke ni uyu muntu tuko turavansa twese bisigura abadukurikirana bazokwitinya bazobanze barabe mu bwenge ego barabe nabone evolution yabo mbe mu vyiyumviro ngeze he atabyumvira ntazo zigutumye parce que je pense que
n'ama action y'uwo muntu azo refleta ivyo vyiyumviro vyiwe hajya turihenda cyane yuko dusi ivyiyumviro biteye imbere cyane mukaraba mu byo dukora ukavuga ari bon ahubwo c'est encore pire niba dusi ivyiyumviro biri imbere muga tukaba dukora gutya hari ahantu hari ikibazo par exemple bashobora kuza umuntu akakubwira ni je nshaka vraiment kuba umu entrepreneur nshaka kuzokora je ne sais pas une maison yama mfashe nko kuri izi ntebe twicaye ko ama meuble etc mugasanga ok à part kwishuri 80% de son temps libre ari kuri réseaux sociaux araba utu video two gutamba numubaze ikintu ca bois numubaze kungena abandi bakora ibi byose c'est-à-dire que uravye où tu passes ton temps et où tu dépenses ton argent tu peux pas m'expliquer yuko hari objectif by'ukuri ufise c'est des rêves ni ibintu biri muri flou donc turibwira cyane ko dufite ibintu by'ibyiyumviro bigera kure mu gaturga nos actions zéro bisubwira ngo umusore dukurikira n'umusinaza muzobanza mwicare mu bikariki we nabirabi ibintu harimo wenyene avuge nti je ibintu ndamuzana muri kano kajagari cyane akajagari kusha nakajagari vraiment nakajagari okay dusozera ikiganiro cyacu jewe vraiment birangiye iyo ndi kubona abana babigeme b'abarundi surtout turiko turatera imbere nkuko dutera imbere wafashe initiative yo kuvuga ati mpaguruke mve muhira serukira abandi bigeme kera numva ngo kugira uje kwitoza Miss buba wibonye ko uri umuntu mwiza atesa iki n'iki sinibaza vraiment ko twaye muri competition hasanga abafise ubwiza de tout genre abatwenga neza abafise amaso meza afise imibiri basanga de tout genre donc hari iki nawe bien sûr uba wizeye ko pas forcément kuri mwiza gusumba abandi muga uravuga nti quand même ndeme ishusho y'Imana nanje ndakwiriye nanje ndi mwiza hama ukaraba nti est-ce que ndafise ico nterera nanje nimba ufise ico uterera kigwanire ubona par exemple iprojene c'est cyane kuba kubigeme que ce soit muri côté professionnel canke mu gutangura entrepreneuriat ico kintu mva ko kenewe kiri pertinent kigwanire gishoye gutsinda iyo compétition tant mieux kidashoye gutsinda rondera d'autres moyens parce que je pense que iyo ugize icyumviro kitasava wewe gusa canke même pas ngo kitasava wewe gusa kisava abandi et pas toi je ndizeye yuko Imana yamirondera amwanya yo kugufasha gufasha abandi nibyo nakunda kubaza rero kuba warafashe iyo malgré ibyo abantu baba bavuga waciye no mu gihe kitoroshe benshi barabizi amajambo yavuzwe kuri réseaux sociaux n'ibindi ugashinga entreprise yawe ukabugeze aho ugeze uno munsi nk'umuntu yaciye muri ibyo bintu byose nabivuze reka magarare cyane ku bakobwa b'abarundi kazi uno munsi aba yicaye muhira yumva yuko muri we kwitwa umukobwa byonyine nyene bimutuma adashobora gushika hahandi ya estime Joshua twamye turavuga akabona naho yabafise uwo mugambi yumva atosohoka ngo agende ngo ashikirize uwo mugambi canke arondera ukuntu yokora uwo mugambi wowe niyihe mpanuro ubuha nk'abo bantu ku buryo n'umusi umukobwa ariko yakurikiranye kino kiganiro ashobora kuvuga ati malgré ko akundi kose nahora ndi mu rugo numva nosohoka numva ntogira kino yumve uno munsi après ya kino kiganiro yoja ku TV agatangura agakora. Alors je nibaza yuko de 1 biragoye guconseiller umuntu afise déjà beaucoup de comment dire afise déjà ivyiyumviro biri aussi négatif donc abona que ibintu byose biriko biramubuza gushika hashika ntabone ivyo afise naho ashora biko Imana yamaze kumushira aux alentours kugira ashobore kwashika que ce soit matala que ce soit abantu que ce soit ama expérience amaze kugira que ce soit amagara ari en bonne santé ibyo byose ugasanga ntavyo ariko arabona gusa ibiriko biramubuza biragoye kuhamukura aho biragoye kuhamukura mu gikintu no mubwira ni raba ikigusumbiye ikindi est-ce que aho uri ubunye niho ushaka kuguma ubuzima bwawe bwose nimba ari ivyo n'amahoro bandanye ko ivyo wari kurakora ntuzova aho hantu kandi vraiment uzoharambira Imana iguhe kuzoharambira basi magara meza mugo uzoguma aho nyene kuko ntushaka kumugira 1+1 ugume wizera ko bizoguha 10 1+1 izogume guha 2 donc
raba ikigusumbiye kindi, est-ce que ça c'est la vie que tu veux, est-ce que ubu n'ubuzima ushaka canke burya buzima bundi nawe wumva ko buriko burakwakira mbwa burimwo ama challenge menshi. Raba ikigusumbiye ikindi dans le futur kizokubabaza le plus, ni kuba baragumye ngaha canke ibyo bintu byose babirasurmonta nubwo byakubabaje nimba byari biremereye ariko watevye ugashika hahandi muri bwa buzima wari ushaka. Donc raba ni igiki kigusumbiye ikindi, ni choix yawe, hanyuma uyifashe ntuzuregrete ngo urumva ngo kirya ngo sinakigize canke ngo kiriya. Urakuze umwana akuze afata ama decision yiwe kandi yasuma ubuzima atoyemwo ahisemwo kubana. hari ikibazo kiciye kinze mu mutwe nagira ngende ntakubajije wacishijemo akantu ngo abantu basigaye bubahuka. hariho abahungu bamwe usanga bashaka guprofita umuntu kubera ko yabonye afise ikintu. Muno musi nk'aba abana babigeme baba bari muri iyo domaine nk'iyo urimo wewe agaca usanga muri mu kazi kiwe cyangwa hariho abantu bamuprofita kubera ko babona hari icyo afise urabizi birabaho. Wowe niye mpanuro canke akantu womubwira ati ko azora bigenza kuko numvise ufise ukuntu ukora utuntu twawe. Nibaza yuko byose urabishamwo aho ugeza urashiramwo ubwenge, hanyuma kuko abantu bakwabiza ntibizobura ko uronka ugusumbya peut-être expérience mu kazi akaguhenda ibintu tubigire gutya canke gutya ntibizobura kubera ko nyene c'est le prix de l'ignorance. Ntiwamenye kare ça va te coûter yo kuba uri ignore. Nje ndavuga nti tu n'as pas le droit de guhagarika kwiga urinda kwiyaranja ukaguma wiga kuko kutamenya birazimvye en termes y'amafaranga, birazimvye en termes y'ama experience. Ushobora kuba mu experience ababaje kandi aremereye kubera kutamenya. Donc ntiwibaze ngo kutamenya ngo ni ibintu birileje, ni ibintu bizimvye kandi bishobora bikagukuta. Hari abo bimaze gukuta ubuzima mu kutamenya kwabo bishize dans des situations zirabahitana. Donc ntiwibaze yuko ukutamenya kwawe kuri gatisha ça va te coûter. Donc essaye ubonye ikintu kikubereye flou baza demande conseil, ntuzowurundi akubwira ntishabu bye ntusinzi hari ukuntu. Hanyuma bon ndakijijwe. Donc hari ahantu muri Bible handitse ko ngo la sagesse est dans la multitude de conseillers. Demande conseil mu bantu benshi urabe nimba bose barako barahuriza ku kintu kimwe, c'est que quelque part il y a quelque chose. Donc mais ça fait partie de l'expérience. L'ignorance nyene. Sorry. Nuko rero umutwe ko turaganira na Keri Miss Ngaruko, mwumvise yatuganiriye byinshi. Ni byiza yuko duca ubwenge mu byo dukora. Ego mu byo dukora duca ubwenge kandi ntibikubuza yuko ushobora kuja muri iyo relation mugabo ukaba ufise bwa bwenge kuko hari igihe tujanwa kenshi ugasanga umuntu ngo kubera ko ngo namukunzi uriya muntu ugasanga waciye ugenda washizemo n'ubugugu bwawe bwose agaca kononera n'ubuzima bwawe bwose. Ukuvuga mu ma relation romantique navuze genre n'ama ego generally ukuvuga y'akazi mu kazi hari abatipe rega bashobora kuza yitwaje iyo relation. Ok, je comprends. Aho rero birasaba kuko nibaza ko hinjiyemo ibintu by'amaromantique n'akazi byose bigacangana. Ça c'est très dangereux. Urabaza conseil à l'extérieur kuko urumva umuntu ari à l'extérieur peut-être afise une autre perspective kuko nimba harimo deje ibintu by'ama sentiment n'iko byose bashobora gucangana. Mugu usabye umuntu à l'extérieur abibonera kure ashobora kubwira ntiraba neza yegeranye gutya kora gutya etc. akakuburira. Nibazi ko abadukurikiranye mwumvise ibyo yagiye avuga ukaba uri kuradukurikirana n'umwana w'umwigeme wabona utabona aho wotangurira wahora wisuzugura yuko atacushoboye urumva yuko yagize parcours ndende kandi amaze kugera hageze. Urabyishimiye ndibaza? Ndaryohewe cyane. Yego biraryoshye ugakunda cyane ugakora ku ibyo nkora ndabikunda. Honnêtement ibyo nkora ndabikunda kandi ndabikora ndabikunze.
nyuramwo ama challenge muga biraryoshe gukora ikintu ukunze by'ukuri atari juste kugira ugikore nyene hanyuma ngo byite ufise akazi kaguhemba uduha difference y'umuntu akora ikintu kubera arakazi n'umuntu akora ikintu agikunze genre bitandukanira ushobora kubona byiza ibyo bintu ufise ubwenge n'iki ugasanga ubundi nawe ukabikora kubera bikunze bitandukanira mu kungene umunezero bikuzanira à la fin. Donc iyo ukoze ikintu atari uko ugikunze bon uragikora uraca apprécier ibyo ukora urabizi kandi ubikora neza avec excellence urazana projet kayiheza mugakora ikurikira bikagenda neza mais iyo satisfaction yo mu mutima numva ko umutima wuzuye nk'umuntu akora ikintu akunda. Donc niyo différence principale niko novuga. Mukore n'ibintu mukunda kugira ngo mutere imbere kurumva ni byiza ko dukora ibintu no mu mutima nawe akamererwa neza. Sinzi ko kugira mutere imbere kuko urumva umuntu ari ashaka kwihenda ni mu gukora ibyo nkunda ngo niho nzotera imbere. Pas forcément. Bwa bwenge butarimwe urumva ntuwotera imbere. Kubera ko iyo ukora ikintu ukunda naho ukora de manière illimitée uritanga ukiheba ukabijamwo ukihebera ivyo bintu c'est pas forcément ko ari byo biguteza imbere kandi biba bivana n'ico ukunda gufasha sinzi ko ibyo bizoguteza imbere cyane mugo bizoteza imbere abo kurafasha kandi niyo objectif uzofise. Donc ntimusuzugure ibintu mwumva peut-être mudabifitiyemwo passion cyangwa ngo muragikunze aho uri hose ibyo ukora ubikore neza cyane gusa. Naho tuciye turangiriza ko nta kindi no kongerako. Keri merci beaucoup c'est un plaisir duhaye n'inyigisho twifuriza gutera imbere mu bya namwe ndabifurije vraiment merci kandi ego nuko rero kuba dukurikirana muri Kazwa TV banze ndabibuse yuko muri Kazwa company dufise ibintu byinshi cyane cyane mu gihe tugiyemo casama aba diaspora mudukurikirana muze tubakorere abazaza kugira ama mariage amadote turakora ama video meza n'amafoto meza kandi bikaba ari ibintu byizigiwe abagira ama mariage turagira makeup turagira manicure na pedicure ibintu bikaguma biri top n'ibindi mubandanye mukurikirana ama page yacu kugira ngo mubone byinshi dukorana. Ciao ciao. Kazwa TV. We want the world's the solution of all dreams.